rero nko mu bintu bijanye n'akazi umuntu agiriwe amahirwe agakora ikibazo akakimenya nibamushire ku rutonde nk'abandi yaba agendana ubumuga yaba uwo atagendana ubumuga bose babafate co kimwe. Murakoze cyane. Ikibazo nshakindi musabiki tutarakamu leta tuyisaba ko ugendana ubumuga ari umuntu nk'abandi yuko akwiye gufatwa co kimwe n'abandi kandi akazi iyo habonetse ikintu c'akazi cerekeye leta akazi kakaba kuri bose kuko isoko giterambere nuko abantu bose ku budasa bwabo boronka ubuzi. Muri Champion TV, you are my champion. Muri Champion TV, you are my champion. Nshuti bagenzi muriko murakurikirana televiziyo Muri Champion TV ijwi ry'abagendana ubumuga turabaramukije canke turabahaye mwiriwe bivanye n'umwe wese ahari. Uno munsi twagize amahirwe muri studio za Muri Champion TV zo kuronka abatumire badasanzwe. Abatumire tugomba kuganira ivyerekeye agateka k'abagendana ubumuga mu Burundi. Tukaba dushaka yuko bo kwidondora imbere yuko dutangura kuganira. Duhere kuri madame. Ego cyane murakoze. Ku mazina nitwa Habimana Consolate ndi cegera cy'urongo mu gihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNDH. Murakoze. Nanje ni Ngoga Patrick arongoye fondation Ngoga Patrick kubagendana ubumuga kubaronsa bimwe mu byo kwiyunguruza insimburangingo proteze orteze n'ibindi bafasha kwiyunguruza nk'amashezerano n'ibindi. Murakoze cyane. Ngira murumva yuko turi kumwe n'abatumire bashobora kugira ico baza kutubarira kucerekeye agateka k'abagendana ubumuga. Ikibazo ca mbere tudatevye, mbega mubona agateka k'abantu bagendana ubumuga mu Burundi muri rusange twavuga yuko kifashe gute? Muri rusange agateka k'abagendana ubumuga mu gihugu cy'u Burundi karubahirijwe uretse ko atavyera ngode kandi ikintu cyose kigira intango kigira aho gihereye. Rero ivy'agateka kazina muntu n'umwitwarariko ku gihugu n'umwitwarariko ku bene gihugu kuko mu gihugu c'amategeko umwe wese agomba kubahirizwa uburenganzira bwiwe cyane cyane nko kugirizwa nshingiro ribitwemerera kandi ribiduhera uburenganzira. Akoze. Ikibazo nshakindi wewe ahanini urabikoramwo niwe bibako ubona agateka k'abagendana ubumuga kifashe gute? Karashemeye canke hacariho ibindi bintu vyo gukora? Ego kameze neza. Abagendana ubumuga twavuga ko mu Burundi biba n'amahoro umugabo avyera ngo de hariko ibigikenewe. Hari nk'ivyo tugenda duhimiriza abantu byo kuba boshirako gufasha abajya abantu bagendana ubumuga nk'aha turabibona ku mabisi. Murabona ko bivanye n'ingorane z'igitoro tuhitiyemo. Twosaba ko bokoroherezwa ku mabisi bajya abantu bagendana ubumuga. Hama hari aho tugenda dusanga ugasanga nko mu kazi ugasanga kubera ari akazi batiyumviriye kuri wa muntu agendana ubumuga, tugasaba nk'abo bireba ko bokorohereza abagendana ubumuga mugabo ahandi hoho turoroherezwa bishoboka hose. Murakoze cyane. Twovuga murabona yuko burya ibintu vya discrimination mu Burundi atabihari kuko turavye hariho discrimination direct. Karorero tukavuga duti abaza kwinjira hajya n'abantu bakomeye abamugaye ntibarimo, aho urumva deja bamaze kubavangura. Hakabaho na discrimination indirect, nka hamwe bashobora nko guhamagara nk'ahantu akazi canke bakubaka ugasanga abantu bagendana ubumuga ari nka etage ntibabasigiye
akayira bashobora gucamwo aho urumva baba bakumiriye muga batabivuze. None murabona yuko iyo discrimination indirecte vy'ukuri mu Burundi yobigezeho kuvaho canke yoba yarahavuye, muyibona gute? Tuko turatera intambwe cyane. Jewe uko ndabitahura numva icyo cya discrimination kiraremereye, ntitwovyita discrimination okomutere, mugabo nk'uko umwana avuka agakura akaregwa agakura bakamufata izosi akivuka, hanyuma akagira izosi rikaguma, akagira igihe akicara, akagira igihe agahaguruka akiga guhaguruka, akagira igihe akanahaguruka agatambuka agatembera, hama ubwenge akazokura akazoja mu ishuri. Ni nk'icyo gicapo jewe nobiha. Jewe sindi mu bo kwemeza ko hariho discrimination, ariko ndi mu bemeza ko hariho umwitwarariko souci, hariho préoccupation ku gihugu yo kugira ngo abantu bagendana ubumuga muri iki gihugu nabe babeho nk'uko abandi bantu bose babayeho, cyane cyane nk'uko amategeko abibemerera kandi akabibahera uburenganzira. Rero intambuko kumbure yoba itarashikwako, suko igihugu kitavyitwararitse, suko bitaboneka ko ari kibazo ku bantu bagendana ubumuga, ariko ni kibazo c'intambuko zigenda igihugu kigenda kiracako, kigenda kiradugako. Ikintu gikomeye cyane nuko biboneka ko abagendana ubumuga bafise ikibazo, kandi gikomeye kindi nuko ico kibazo cyo kugendana ubumuga gikwiriye gutorega umuti kugira ngo nabo bagere ku rugezo babaho biyumva ko ari abenegihugu nk'abandi bose, bafite uburenganzira nk'abandi bose. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Senzi Patrick, uyibona gute, uvyumva gute? Gender biravye neza, nibaza ko twari kubiha irindi zina itari discrimination, ko numva umengo twaba tuvuze ko ugendana ubumuga nta kintu ari umengo baramukumira mu bintu byose, mugabo siko bimeze. Ko ndazi amavantage menshi abagendana ubumuga baronka, byinshi baronka, leta ibafasha, iguma ibiyumvirira imigambi myinshi nk'ibyo bacisha muri Ministeri ya Solidarite, babasha kubafasha bishoboka. Amasantre hirya no hino aguma yugururwa y'abagendana ubumuga kugira babashe kubafasha, nta kumira kweri bariho. Twe turashima leta, mvye leta nkozi ko yama yitwarika abagendana ubumuga. Murakoze cyane. Hariho akabazo gatoyi dufatiye kuri iki kiganiro duhejeje kuraba. Birashitse nkuko madame yayivuze, nta vy'amavyera de vy'ukuri biraboneka yuko mu Burundi burya intambwe irikirabaho, mugabo nk'ubu birashitse. Dufate nk'akarero kurujya muntu yaratoye ikibazo, birashitse umuntu aratoye ikibazo canke ararenganijwe mu buryo canke ubundi, yo kwitura hega madame ko muri mu bintu by'agateka kazi na muntu, yo kwitura he kugira ngo arenganurwe nk'ujya muntu. Dufate akarorero, icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi cyari gikwiriye. Wanashaka uko nsanzwe menyereye batangaza mu matangazo menyesha yuko hariho guhamagara abakozi abaza guhiganwa kubw'ikibanza runaka, baravugamwo ibisabwa, de conditions zisabwa kugira ngo umuntu arinde yibwira kugenda kudepoza gushirayo dossier yiwe, nuko ababona ko bishoboka. Rero iyo byaramutse bishitse bikagenda gutyo, ntibaza ko umuntu atoca bishira nécessairement muri ubwo rugero guko kumbure byo bavyakozwe ari uko yo bagendana ubumuga. Mugero biramutse bishitse kandi bikagaragara, hari inzego zijejwe ivy'amategeko, hariho ubushikiranganje bujejwe gutunganiriza abantu, arashobora kwitura ubwo bushikiranganje akamenyesha iyo kayashitse, hama ubushikiranganje bukamutunganiriza bwisunze amategeko. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Muri Champion TV, you are my champion. Rero hariho inyubakwa nyinshi zubatswe mu gihe cyarenganye, ibintu by'abagendana ubumuga, ukubaho kw'abagendana ubumuga
kutaraboneka nk'ikintu giteye umwitwarariko leta, giteye umwitwarariko igihugu. Aho rero ko ibintu bica bihinduka mu munsi umwe biragoye, mugabo ko bimaze kuboneka nk'umwitwarariko ku gihugu, twebwe nk'umugwi w'igihugu wigenga icyo dukora turahimiriza kugira ngo icyo kintu cy'abantu bagenda ubwo burenganzira bw'abagendana ubumuga bwisungwe mu kubaka inyubako z'ubu, mu kubaka inyubako ahantu hose bishoboka, naho byoshoboka ndetse haba nko mu bushikiranganje cyangwa mu yandi maserivisi yose umuntu ashobora gukenera, aho bishoboka ko bashobora bashobora kwisunga ibisabwa kugira ngo abantu bagendana ubumuga nabo bubahirizwe mu burenganzira bwabo, mu gushika aho bakorera, mu kuza gusaba amajambo, mu kuza gusaba ivyo bafitiye uburenganzira, bahahererwa uburenganzira n'amategeko bahashike. Twego twovuga nko mu gihugu wigenga tuti nibikogwe kugira ngo nabo biyumve mu burenganzira bwabo, nibikogwe kugira ngo ntihagire umuntu agendana ubumuga abura icyo afitiye uburenganzira kandi yemererwa n'amategeko, cyane cyane yemererwa n'amategeko. Numva ariko kamo twebwe twotera ego, kandi ivyo biri mu bikorwa byacu dutegerezwa gukora, ko dutegereza kuza tuributsa twongera dufasha mu gutera kamo kugira ngo umuntu wese uko Imana yamuremye uko abayeho kose agira uburenganzira kuco yemererwa n'amategeko, agira uburenganzira kuco ubumuntu bumwemerera kandi bumuhera uburenganzira. Tukiri ngaho nyene, uretse ivyo bintu by'inyubako, hariho burya baravuga bati akanyoni katagurutse ntikamenya ubweza. Tugiye kuraba nko mu bindi bihugu, urashobora gusanga dufate nka parking kanaka canke nko kuri alimentation kanaka hariho ikibanza ubona yuko gihariwe abagendana ubumuga. Ngaha mu Burundi ntavyo tubona. Sinzi hari ico mwoba muravyiyumvira ko kugira ngo haze haraba ikibanza cihariwe c'abagendana ubumuga, mwoba ngira nuko mutagira amategeko mwebwe, ngira muraba yuko ivyo amategeko vyubahirizwa canke muramaze kuvyimvira ku buryo mwo propose ico kintu. Mu byo kuraba ko ivyo amategeko vyubahirizwa nico duhamagariwe gukora, mugabo kujya twatanguye tuvuga ko ari igikorwa kiriko kiragenda gikura ciyumvigwa ko kigira inguvu, uko habaho guhimiriza cyane, uko habaho kubivuga cyane, ahubwo namwe twobagarukiriza ko umutwaro kugira ngo na mwanya yuko habonetse televiziyo nk'ijwi ry'abagendana ubumuga, kugira ngo murushirize kumenyekanisha cyane ivyo abagendana ubumuga bakeneye, kugira ngo uko igihe kizogenda kiragenda bitebe bihinduke umutwaro ukomeye. Murakoze cyane. Murakoze. Reka tugaruke kwa Patrick mwotera kamo akahe kuri abo bantu bariko barubaka canke abo bantu bashira ama service ahantu twovuga tugasanga basa nabibagiye ko hari abantu bagendana ubumuga batazobashikira. Twobasaba ko kubaka biyumvira ku bagendana ubumuga. Hari aho babitanguye, hariho nk'amabanka mwamwe ushikamo ukabona ko badushiriye ko ijya nzira yo gushishamo chezerorane. Hariho amahopitale atari make maze kubona mu gisagara unyura zirafise inzira y'abagendana ubumuga. Hariho tumwe tukibura ku manyubako, twasaba nyene ko bogenda bashiramo bakadusitira za parking z'abagendana ubumuga kugira ntagiye gusiga umuduga wiwe kwibarabara aburi ngene ashika. Hama hariho ama ministera mwamwe usanga yubahiriza abagendana ubumuga bayakoreramo, nka bamwe mu bagenzi banje ndazi umwe akorera muri education, bari bamurungitse ruguru umugabo bivanye n'ubumuga bwiwe, barabashije kumugarura ubakorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ndazi yundi akorera muri justice, nawe akorera ngaha i Bujumbura kandi mu nyubako yo hasi bamushize biro yiwe bayishize hasi kugira ntaduge hejuru. Leta nta kwidakora ngo yitwararika abagendana ubumuga. Dusaba n'abandi baba privé ko nabo bashoboye kubitahura, ari abo bubaka amagorofa maremare, ari abandi bose babashe kubahiriza agateka k'abagendana ubumuga. Reka turangize dutera akamo
dutera kamo ku bagendana ubumuga bazi yuko ngira ngo kwa kundi umuntu wese mwavuga ngo umuntu wese ariraba kumwe niyababona ibintu bitagenda neza mwomuremesha gute muravye nk'ibikorwa muriko murakora mukaraba n'iyigihugu kiriko kiraje. Twomuremesha umuntu wese agendana ubumuga, twomuremesha yuko no muri ubwo bumuga bwiwe atari wenyene, yavyisanzemo, ntiyabisavye ntiyabihisemwo, ariko yavyisanzemo. Mu gihe yavyisanzemo rero ntari wenyene, ahubwo afise ico kibazo nakimenyeshe. Rero twebwe twobaremesha nk'uko mugenzi wanje ahejeje kubivuga, urumva leta nta kwidakora, ariko kandi tukanabwira nabo bantu, tukanatera kamo nabo bantu tuti ntihagire uwo bisubira guhahamura ngo yiyugarane. Nimba habonetse ako kazi nabimenyeshe umushefu wiwe, nimba bitanakunze yitura inzego zishobora kumuvugira kuko zirahari kugira ngo uburenganzira bwiwe bwubahirizwe. Murakoze cyane. Patrick, ni yihe ndemesho woha abantu basanzwe bagendana ubumuga turavye iyo turiko turava niyo turiko turaja by'agateka k'abagendana ubumuga? No, baremesha cyane bahimiriza ko nabo bokura amaboko mu mpunzu bagakora. Mutama yatubari ati turi kumwe twese birashoboka, nibijuke bajye mu mashira hamwe bakore. Nabahanura yo gukura amaboko mu mpuzu tugakora twese. Murakoze cyane. Ni kuri izo mpanuro urangirije ko kino kiganiro tukabibutsa yuko mwariko mukurikira televiziyo ijwi ry'abagendana ubumuga, tubasaba yuko mwogira subscribe, partager ibiganiro tugenda turerekana. Murakoze rero, tukamenyesha yuko kuri micro mwari kumwe na Emmanuel, inyuma ya kamera hari Sami. Mugira amahoro, muhezagirwe aho muri hose, Imana ibagirire neza. Muri Champion TV, you are my champion.